turakunze ko jewe nshaka kwandika CV ngenda kwa naka akama modele yiwe nkahindura izina aho ugasanga mbere nashizemwo ngo aho navukiye ngo izina ry'abavyeyi ngo izina ngo ry'umutumba mvako ivyo mu 2021 ntibikenewe. Amahoro cyane akaze mu kiganiro bimenye. Mu kiganiro giheruka twari twababwiye ukungene twotegura dossier yacu mu gihe turiko turarondera akazi. Twari twabemereye ko mu kiganiro gikurikira tuzokwigishanya ingene twokwandika CV neza mu 2021. Ngize impanuro 10 rero zingene twokwandika CV neza mu 2021. Icambere CV turakunze kugira ikibazo c'ingene tuyandika ugasanga CV twatanze muri iyo organisation ni nayo tuzotanga muri organisation yejo mbere ugasanga dutanze CV imwe naho ubuzi buba butandukanye. Icambere rero cyo kuraba no kufata CV yacu tukayishira canke tukayadapta mu rurimi rw'igifaransa bivanye n'akazi turiko turasaba. No kuvuga ifoko turaba ko CV yacu uvyukuri ijanye n'akazi turiko turasaba. No kuvuga bya bindi bisanzwe bivanye n'ivyo twanditsemwo ari byo tuza gukuramo canke tuza kongeramo. Ica kabiri CV yacu reka tuyigire nto ishoboka ariko tuvuge byinshi. Ikibazo dukunda kugira mu maseve twandika hari igihe usanga twashizemo byinshi mbere tugashiramo n'ibidakenewe ugasanga umuntu ariko arasaba akazi nk'akarero k'ubujournaliste ariko yagiye gushiramo ivyo yize muri primaire naho yayize. Ni kuvuga muri iki cya kabiri no kuraba byo kuri ko CV yacu ari nto ivuga ibikenewe. Ica gatatu rabukoreshe ivyo bariko bararondera. Kenshi iyo turiko turandika CV no kuraba neza mbega kano kazi bariko barondera umuntu azi iki ashoboye iki ico bita ama competence. No kuraba rero ko muri CV yiwawe wakoresheje amajambo akenewe bivanye n'ivyo umukoresha ariko ararondera. Impanuro ya kane fata CV yawe shiramwe ivyo maze kureyisisa. Ntidukeneye kumva yuko wigeze kuba president wa association kanaka. Ntidukeneye kumva yuko wewe wakoze akaniza kanaka naka. Wigeze kuba umuprata hanaha canke wigeze kuba umusekreteri hanaha canke wigeze kuba umwigisha hanaha. Ico dukeneye kumenya ko wari umwigisha wamenyesheje bangahe wigishije iki gikomeye kijanye n'aka kazi canke mu bwigisha twe turiko turarondera. Nk'akarorero tuvuge turiko turarondera mu chargé de la communication mu byo wakoze ego turabona ko wabaye chargé wa communication muri organisation kiniki nizihereye site wagize nibihe bintu washitseko. Nimba uvuga uti jewe nasanze bano bantu badakoresha ama réseaux sociaux ariko canda ya creya nsanga aba bantu nta kiganiro bafise ku radio ariko canda gikora ivyo ayo ma competence ayo ma réussite wagize ni wari ukwiye gushira muri CV yawe. Nimba bariko ararondera mu comptable twumvishe ko nimba ari umukoresha ariko ararondera mu comptable mwumvishe ko wewe aha hantu wakoze waratumye nk'akarorero batangura gukoresha QuickBooks application ya comptability canke ikindi kintu cyo arico cyose ariko ntuvuge gusa ngo jengo kuva mu 2019 gushika mu 2020 ngo nakoze ngo hanaha ngo nari umukontable. Itera imbere. Ica gatanu andika neza CV yawe. Mukanya kaza ndaza kubereka ingene twokwandika CV yacu neza. Mabwe ko hari uburyo butandukanye bw'ingene du present ivyo twakoze canke ivyo nene twandika abo turi ariko menya yuko CV uburi kuridandaza uburiko werekana ivyo ushoboye uburiko werekana ivyo wakoze no kuvuga ica gatanu menya ingene wandika CV neza. Mu Burundi turakunze ko jewe nshaka kwandika CV ngenda kwa naka akama modele yiwe nkahindura izina aho ugasanga mbere nashizemwo ngo aho navukiye ngo izina ry'abavyeyi ngo izina ngo ry'umutumba mvako ivyo mu 2021 ntibikenewe.
ivyo mu 2000 ndagisubiyemwo ivyo mu 2021 ntidukeneye kumenya iyo uvuka, ntidukeneye kumenya abavyeyi bawe ngene bitwa, kiretse umukoresha yabisabye. Ica gatandatu, ntimurenze amapaje abiri. Hari abantu iyo bariko bandika CV utababwiye wosanga banditse CV y'amapaje 8, ariko nta mwanya iyo umuntu ariko ararokrita nta mwanya bafise. Yaranje CV yawe ibintu biri très important ntibirenze ipaje zibiri. Ikindi ntufate nkuko nabivuze, hari gihe usanga iyo turiko dushaka kwandika CV tugenda kwa naka umugenzi wacu asanzwe akora hanaka, ugasanga dusabye CV yiwe, ugasanga duhinduye juste izina n'utuntu dutandukanye, tugasha dutera dushirako utuko turatanga CV yo gusaba akazi. Oya, CV yawe shiramwa akabijya, shiramwa akantu kiwawe. Nk'akarorero mu Burundi ni gake usanga umuntu yakoze CV iri kwifoto. Iyumvira gatouche personnel, iyumvira akantu kiwawe gatandukanye n'akabandi peut-être muri ko murahiganwa uza gushira. Nimba utabizi rondera umuntu azi design, rondera umuntu azi gukora design, agukorere CV nziza isa neza iri mu ducouleur dutandukanye. Mbe bivanye naho uri kurasaba akazi ukoresha amacouleur y'iwabo babone yuko ibintu by'iwabo. Impanuro y'umunani, raba neza ko atamakosa wagize muri CV yawe. Turakunda kugira amakosa ugasanga twibagiye aka S, twibagiye akoro, twibagiye aga point, twibagiye akacanke kariya, ugasanga CV uri kurayisoma irimo amafuti. Iyumvira umuntu uri kurasaba akazi niyasoma CV yonyene iri kituma uri kurarondera akazi agasanga amwe amakosa, uwo muntu araza kuguha akazi. Iki cenda, CV yawe wahejeje kuyandika, wabonye ko wewe wahejeje y'amakosa byose ubyo twagiye turavuga, wabiravye usanga ni sawa. Fata usubire uyisome, ishire mu kibanza cy'uko ararokrita, ishire mu kibanza cy'umukoresha. Uvyukuri iyi CV ugira utange iraza gutuma umukoresha atora wewe. Fata CV yawe nimubona by'ukuri we wari sawa ku rwego rw'iwawe, kumugenzi umwe canke babiri canke batatu ubayisome. Niba yisoma baraza kukubwira bati oya twabonye ino CV yawe itavuga ibi n'ibi. Ati peut-être nimba abagenzi bawe hari gihe baba bazi ico ushoboye, bakavuga ati oya kuri kurasaba kano kazi ibya bindi wakora hanaha kutabishizemo uvyongeremwo ibi aho ubikuremo. CV si urupapuro rusanzwe. CV ni forma, ni ingene wavyanditse, ni ingene wagira bikurikiranye, ni ingene wabitondetse. Kuko ni wafata umwanya presque page yose ukagenda gushiramwo umutumba uvukamwo, aho uvuka, abavyeyi bawe, nimero za telefone, ivyo biraza kurambira umukoresha. Nico gituma menya icicumi ko CV yawe iza kumotiva umukoresha bivanye n'ingene ikoze, bivanye n'ingene imeze, bivanye n'ingene ipanze. Reka rero turabire hamwe tunyarukije ingene CV nziza yoba ikoze, ingene yoba yanditse.